acagenda kuri pale ashyize kuri pale nko mu masaha indwi z'ijoro yumva amasasi bamushikanyeyo rero mw'ijoro uwo Bikomagu araza afata uwo muryango wiwe rero kuko ndibuka Nyerere azino akadukoranya harimwo Bikomagu n'uwitwa Simba Ndugu yatwara kijandarume. Nyerere yabajije ikibazo ati ubu rero ngo bamumbarire mwebwe babiri igihe Ndadaye mwariye ariko ntibishobora kumvikana yuko umukuru w'igihugu amemeta commandant supreme de l'armée des forces armées apfa mwebwe mukiriho mwariye. Urumva inyishu yasohotse neza. Acaza yungikanye ikindi kibazo ati yahambuwe nka gatatu bamukura bamuhamba handa mukura muhamba bamaze kumwica iyo nyene yari mwikamyo yacu bamuhamba iyo nyene cyane aho nyene ho babanje kumuhamba. Hari yindi mva burya ihari yari icegera c'umukuru w'inamashinga amateka yitwa Jire Bimazubute ariko burya nta wurimwo twaramubuze. Ibiganiro byose byahabaye bimwe bita Kigobe Kajaga ko byatanguriye hariya mu Kajaga nyene aho nyene kuri urumva ibiganiro byatanguriye aho nyene kuri iyo club niyo byaza biratangurira biraza bica kuri Novotel biherera mu Kigobe. Byari birongowe n'umushikiranganje wa mbere Sylvia Kinigi. Arabaza ati none mimiko muvugira ngaha ubu muri ko muvugira mu Kigobe kwera abasoda bari aho ku ruhande baducungereye ubu warika mu gihugu mwaza kubivuka nyene ko abanyagihugu banza kwaze Ndadaye yari ndigeze yemera ko ikibazo kiri mu ntera hagati y'abahutu n'abatutsi. Tuzogenda tuganire ingene kijya gihugu tuzocubakira hamwe tukagiteza imbere tukakibanamwe mu budasa bwacu. Urumva kwiyumvira ivyo muri mu myaka ya 70 na kangahe kwiyumvira uko kandi ari impunzi benshi bose abantu nka Paripe gutu yavuga iti nani kindi twahunze abatutsi niyo batumaze kandi inyishu n'umuheto n'umwambi. Ndadaye ati inyishu izo bya politike kubera nitwahunze abatutsi ibyo onye ntabyo tuzojamwo uzofata n'ibigwanisho akagomba kuza kugwanya igihugu agira n'abanyagihugu tuzobanza tumwiyamiriza hama tumugwanye. Ubuzima bwiwe gato gusa amashure yize nico yoba yarakoze hari mu gihugu cyacu Burundi. Turabaye ikaze na karibu. Murakoze cyane kandi ndabakengurukiye kuba mwaje kundaba mukaba mumvuze na neza. Nitwa LEONCE NDENDAKUMANA ndavukiye mu ntara ya Bujumbura hanyuma ndiga amashuri mato ayisumbuye na kaminuza ndayarangiza ndaronka urupapuro rw'umutsindo mu gisata c'ubuhinga bwa shimi hanyuma ndakora imyaka 4 muri kaminuza ndahava ndaba umushinga amateka ndaba n'umukuru w'inamashinga amateka nkabanzanzwe ndi umuntu wanyu mugambwe sabanya Frodeb kuva ubaho kuko nta wundi mugambwe jiwe nigeze njamwe kuva ubaho utangura sukwemerera gukorera habona kumwe babivuga kuva uwo mugambwe ubaho bido nk'iyumvira ingene wobaho. Rero nkaba narawurongoye imyaka ishika 14 ndawubera ndaba icegera c'umukuru urongoye kandi imyaka 7 ndawo umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe imyaka 8. Hanyuma rero ubu na tumukukuruke ntaba mu vyo intwaro mu gihugu cangwa mu vyo mugambwe sana mukukuruke akazi kiwanje ubu nuko ndahanura abantu iyo bishobotse iyo duhe nabo nkaba bigashoboka. Turashimye cyane umutama LEONCE NDENDAKUMANA. Hanyuma tumise ko mwarunguye umugambwe Frodeb. Uno musi twatwifuza ko mutubwira amateka y'umuhisi President Melchior Ndadaye. Tugomba tumve ingene Ndadaye yashitse umugambwe kuko mwavuze ko mwagiye umugambwe kuvuga itangura nawo yaje gute.
Ndadaye uguye ngo mu 1972 rushika yiga Gitega habacarahunga kuko hari abarundi benshi bahunze bahungira mu Rwanda. Aho yahungiye rero arashinga novuga ishirahamwe ry'abanyeshure biga mu Burundi bari bahungiye mu Rwanda mugo biga mu Rwanda ico gihe yitwa Bampere. Mu nyuma arashinga umugambwe bita ubu. Uwo mugambwe rero biravye neza niwo wavyaye umugambwe Frodebu, niwo wavuyemwo umugambwe Sabanya Frodebu. Iryo shirahamwe yarishinze mu mwaka wa 1975 Bampere. Umugambwe ubu yawushinze ubu no kuvuga umugambwe w'abakozi b'u Burundi yawushinze muri 79. Hanyuma muri 83 afata ingingo yo gutaha mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo ivyiyumviro yari afise abisangire n'abarundi bose. Ariko ntibyari byoroshe kuko hari abarundi benshi bari barahunze, bari mu migwi myinshi. Mbere na Paripetu yari maze kuvuka, ivyiyumviro byari byinshi rero, impare zari nyinshi. Mugo akavuga ati dutegerezwa gutaha mu Burundi tukaganira n'abajya barundi bene wacu barongoye kijya gihugu, tukaganira n'umugambwe uri ku butegetsi, tukaganira n'abasirikare kw'ico gihe habwa ko ari intwaro za gisirikare, tukaganira n'abasirikare tukumvikana ko igihugu tugisangiye dutegerezwa kukibanamwo neza mu budasa bwacu, tugasabikanya ivyo gitunze. Nta yindi nzira ishoboka, inzira yo guca mu bigwanisho ntishoboka. Nuko rero arataha ageze ino arashinga aragomba gushinga uwundi mugambwe bita Front de lutte démocratique. Mugabo muri documentation baca baramenya ko Ndadaye ashinga umugambwe ubwo nyene acarumvikana nabo bari kumwe barahindura izina uca witwa Frodebu muri 86. So kuvuga rero ngo yaje uri kuba bambajije uti yaje gute muri Frodebu, ahubwo niwe yayishinze. Ari mu bashinze umugambwe Frodebu. Yari kwisonga, ndari mu bawuciza ari kwisonga cya niwe yatwari drapo, niwe yari mukuru wa bariko bashinze umugambwe. Ico gihe namwe mari muri hehe? Ico gihe cyo nari ngaha mu Burundi, mugabo nari ntashe mba mu Rwanda. Nari ngaha mu Burundi niga muri kaminuza y'u Burundi. Hanyuma mugabo bibi vyumviro bya Bampere nari ndabizi, ivyumviro bya ubu nari ndabizi, nivyo vyumviro bya Floride naho yamaze umwanya mutoyi narabimenye, na cyane cyane bya Frodebu rero navyo nyene babitegura narabikurikirana kuko twarabonana kenshi nabo kwera twe twaranabanye no mu Rwanda. Ndadaye yarashinze umugambwe Frodebu, wahavuye w'imigwa n'amategeko, hanyuma ico bigenda gute? Uwo mugambwe wamaze hafi imyaka 6 mu Kinyegero, ukora mu Kinyegero muri 92 mwaka wa 1992 hamaze kwemeza ubwirizwa byemera ko hoba mu Burundi intwaro ya demokrasi ishingiye ku migambwe myinshi. Umugambwe Sabanya Frodebu uremererwa, ariko bigoranye cyane, bigoranye kuko wabaye umugambwe wa mbere wasabye kwemererwa, mugabo wemererwa ubwindwi cyo bwa 6 simukanda, ariko ni ubwa 5 cyo kubwindwi nk'ubwa nyuma nyene bari banse kuko hari ivyo bari ku butegetsi batemera, n'ibyo kuvuga kahise ku Burundi ntibashaka ko bija mu mateko y'umugambwe Sabanya Frodebu, n'ibyo ubutungane ko bwo kwigenga ntibashaka ko bija mu mateko y'umugambwe Sabanya Frodebu, n'ibyo ibi byamoko nibiki muri Frodebu twavuga tuti ndaco bimaze, ndaco byatumariye, ndaco byungura abarundi nda kamaro. Mugabo abana gacavuga ati abatwara ico gihe bati mugomba gukumira ubundi bwoko, mutegerezwa rero ko byo kwikuramo. Rero bitwaje ivyo umugambwe uremererwa, mugabo wemererwa bigoranye. Yego muragiye mu matora, niki cyatumye ko nubise ko amatora mwavuye mu yatsinda Ndadaye ku butegetsi? Niki cyatumye Ndadaye ku butegetsi? Abanyagihugu bamutoye bisunze iki? Abanyagihugu bamutoye bisunze nyine imigabo n'imigambi yashikiriza mu manama, mu bimenyesha makuru nk'uko nyene amaradiyo, amateleviziyo, ibinyakuru byandikwa mu mashira hamwe
amashirahamwe hariho nk'ishirahamwe ryitwa Ligue Iteka yari mu barishinze naryo nyene barashikiza ivyumviro bitari bike abantu bakavyumviza bakabikurikirana mugabo cyane cyane abantu bamutoye bavuga ati none uyu muntu aje avuga nka gwa gasore yahorahe ibi vyumviro vyiwe ko twumva umenga biratomoye cyane ibi vyumviro bijanye n'ingene ikibazo cy'amahoro n'umutekano cofatwa mu gihugu kugira abarundi bose bumve ko babayeho neza batekaniye batunganijwe bubahirijwe ati ikibazo cy'agati y'akazi na muntu cyo ko kitahora kivugwa akaba kizanye ntimubona ko kituraba bati ikibazo cy'ubutungane twari twarasinzikajwe n'ubutungane bushingiye ku mugambwe umwe bukagombera mbere kwisungana iby'amoko ati uyu muntu azavuga yuko abahutu n'abatutsi bobana neza bafatanye mu nda bagakundana bakubaka igihugu bakakibanamwo neza bakagiteza imbere uyu muntu aje avuga yuko umugambwe umwe usubirwa n'imigambwe myinshi tukaza tuyitorera muri iyo migambwe ko icyo gihe hari umugambwe umwe iprona bati ntimwumva ko ivyo ari ivyumviro birashe gusumba ibyahahora bati ubu rero tuzotora uwo mugambwe abantu rero bawutoye kubera iyo migambi cyane cyane ibiri gushinga mu Burundi intwaro ya demokrasi ishingiye ku migambwe myinshi iyo ntwaro igaha ububasha umunyagihugu guserura ijyago n'adakebaguzo urabona gushika uno munsi umuntu ugira ashikiza ibyumviro vyiwe abanza kwibaza ati ndi kumwe nande abazonyumviriza ni bande urumva bariko arakebaguzwa ni ukuvuga akorera mu bwoba abari mitera bwoba nayo yavuga ati iyo ndwaro itegerezwa kureka umunyagihugu agashikiriza ivyagona adakebaguzwa akitorera abamuserukira cyangwa bamurongora amuserukira n'ibyaje batogwa nk'abashinga amateka bamusanteri abatogwa ku mituma burya baserukira umunyagihugu n'abakenguza amateka ubu barongewemwo n'abamurongora abatware mukuru w'igihugu n'abandi mu mwidegemvyo atamusunikano atabusuma bw'amatora buhabaye atamusunikano iyo ni cyari cyambere icya kabiri yavuga ati bamutora bavuga ati iby'igihugu gitunze biva mu maboko y'abarundi biva mu cuya c'abarundi n'amakori batanga n'amatagisi batanga nta handi ubwo buryo buva mu banyagihugu ubwo buryo rero utegezwa kwegerezwa abanyagihugu maze bakoze bakimbura bagasabikanya ivyo bimbuye atamwana n'ikinono atanya gupfa atanya gukira ivyo biri rero byaratumye bumva byarasiguwe gose byaratumye rero abarundi benshi biyumvamwo uyu muntu biyumvamwo n'uwo mugambwe arongoye baca baramutora bongera batora n'uwo mugambwe nuko byagenze tuje muri mitingi mbega rero rohiweho kugira mitingi ko ico gihe hatwari intwaro ya iprona nabo kabazanye umugambwe Frodeu mbega byaroshe ko agira mitingi bimworoheye ku buryo atogwa amanama n'amakoraniro yakoresha kubera ko yubahuka kavuga aho ubutegetsi bugwaye ko naci bagenda cyo nyine abantu bavuga bati none uyo muntu aza kubahuka kuvuguruza yiprona imaze imyaka 30 dutwara akuba kwa kavuguruza intwaro yihari yari ya gisirikare imaze hafi imyaka 30 nyene bati uyo muntu ntasanzwe nukuvuga rero kubera mu manama yakoresha kuva mbere wo mugambo shingwa ushingwa byemewe n'amategeko muri 92 yaravuga cyane aho ingene ikibazo cy'amahoro n'umutekano cifashe mu Burundi ingene cyagiye gifatwa akavuga ingene agati y'akazi na muntu kifashe akavuga iby'ubutungane ingene byifashe akavuga iby'ubumwe bw'abarundi ingene byifashe akavuga iby'itunga ry'igihugu ingene byifashe n'ingene rikoreshwa ugasanga rikoreshwa
no kagwi gatonyi k'abarundi bari bitwa ko bari ku butegetsi gusa iryo tunga rikabagwabo gasanga ari bubatse amazu baguze imiduga baguze amaparcelle bafise ibintu nka byose rero kubera ibyo byose yabishira habona urumva ko ubutegetsi butashobora kumworohereza ntibyari gushoboka harabaye rero kenshi nukugomba kumugandagura ari mu manama hazakamenge uruhyagoje abantu we bagafungwa ariko yakavuga ati ibyari byo byose aba batinya ko ibintu bihinduka ariko bizohinduka ati kandi je ko ndabibona tuzotsinda ariko ntibazemera ko dutwara ariko ivyumviro twashikiza abanyagihugu bizobandanya abazodukurikira abazodusubirira bazobibandanya kuko bazabumvise ko ari ivyiyumviro vy'iteka byo kugira ngo uburundi kibe igihugu c'iteka igihugu cubashwe ciyubahiriza abantu bari hamwe bafatanye mu nda giteye imbere ati bazobibandanya naco gituma yari yaciye agenda gasaba wararongoye igihugu ico gihe umwisi Petero uyate nyakubahwa president ati ndavye ingene abantu bahurumbira umugambwe sawanya Frodebu bashobora ko batarategera neza ivyumviro bikuru ushingiyeko kugira turonke umwanya ukwiye kugira dusigure ibijanye n'intwaro ya demokrasi uko tuyumva imigambi dufise turagusabye ibi muri kumwiyumvira by'amatora ku mwaka uza ntimuje mu muri 1993 rero ntimuje mu matora reka barundi tubanze twicarane tuganire ibijanye n'ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu intwaro ati nk'ubu murabona hamaze imyaka 30 hari umugambi umwe tumaze imyaka 30 hatwara abasirikare n'uwo mugambi ati itunga ry'igihugu riri mu minwe y'abantu bamwe ati hariho abahunze hari ibibazo by'ubutungane bya justice hari ibibazo by'ingana amatora yotegurwa ati ivyo byose hari ibibazo by'igisirikare cyahora ku butegetsi kuko nitwaje mu matora igisirikare kizoba kiki ku butegetsi kizoca kivaho kije mu by'amahoro n'umutekano ati ivyo byose tutaronse umwanya ukwiye wo kubivugana zizoba intambamyi yeye ntumbero turiko y'intwaro ya demokrasi musange dusubiye inyuma ati byiza rero twebwe dusabye yuko amatora yoba mu mwaka w'igihumbi 1997 hako yoba mu mwaka w'igihumbi 1993 umuhisi we yaravyemera ariko agiye kubaza abo bari kumwe muri leta baca bibaza ati none ko ndada yavuga yuko muri iyo transition yavuga muri ntwara pata kibanza avuga kwavuga ko azoca ba premier ministre ko yarabivuga yaravuga kibwira tubishore tuba turi kumwe ati dushaka intwara pata kibanza kato baturimo baca bumva rero bamwe bati bandadaye baje kudusita baca bwira buyo bati Frodebu na Ndadaye no bazanye ibyo byumviro bya demokrasi by'amatora ntibo abambere yo kutakugwanya tubabye tutugira tubijemwo ngo ndibo abambere kuza kubigwanya bankire umva yari yatwemereye ko yiyumviriye ati imyaka ine azoba ari jewe ntabyo we yumviriye iyo myaka gusa yumviriye yewe mugo bajya abandi bakorana baca baramwankira bamwangiye acara hamagara abandi ababwira ati ntibishoboka tuzoja mu matora vuba barundi bararushe Ndadaye acavuga acarakoranya abari barongoye ibiro bikuru by'umugambwe arababwira ati cyaciyumviro rero cyari cyemewe ariko canswe nta kundi twogira reka mugabo tugerageze ukundi ati tugende tumusabe ha gutangurira hejuru ku mukuru w'igihugu dutangurire hasi mu nzego zo hasi ku mitumba cyangwa mu makomine hama tuduge mu bashinga amateka tuzohereze ku mukuru w'igihugu ati nibyo byo koroha bamenyere ko bashobora gutsindwa ariko batsinzwe bivuye hejuru ku mukuru w'igihugu hazoca bingorane uwo mwanya nyene ati mugo bukebuke bagiye baramenyera gutsindwa no gusabikanya ubutegetsi n'abandi tuzoshika ku mukuru w'igihugu baramaze kumenyera ko bazoba batsinzwe ku mitumba bazoba batsinzwe mu makomine bazoba batsinzwe mu ntara bazoba baramaze kumenyera ko gutsindwa ko bisanzwe ukuvuga icyo gihe n'amatora yigira aba canke abaye yahera ku mukuru w'igihugu irinda cyakora mu nyuma canke kuko icyo tumenyereye ubu nuko amatora atangurira hasi uko muyivuze baduga icyo gihe imbere ko Ndadaye aza byari bimeze gute amatora agenda gute Uburundi bwamaze imyaka 30 kuva muri 35
gushika 1993 nta matora yigeze aba. Harabaye ikintu gisanira kigomba kumera nk'amatora kuri bagaza muri 82 ariko ku mugambwe umwe urumva wasanga abashikiranganje bari baritoza kuba bashinga amateka, wasanga babura amatari ko aritoza kuba bashinga amateka, bari bamwe ntiyari amatora ko byari byo kugira ati dusanishe nka kujya handi kuko babagaza bari barize hanze barabonje bashinga amateka bati dusanishe nka kujya ko abandi bavuga bako bafise leta bagira ni namashinga amateka bagira n'inzego nshinga ntwaro kwari kugira ibyo gusa ntiyari amatora twovuga ko amatora yagarukiye muri 1935 acasubira muri 1993 imbere yaho nta matora yaba. Ndadaye aragiye baravuganye nabo yo ati rero duhere hasi amatora mu quartier tuduga byaci bigenda gute yavuye yemera canke ico gihe urumva President Buyoya we yaguma araba bya bindi ko azoguma ari president ntabwo yabibwiye mugabo warabona ko icyumviro cyari icyo we nivyo yaravyemeye yavuga ati none tuzonda duhera hasi yavuga ati nitwatse no ku mituma no makumi nzoca nanje menyanyu nyabiko yiyumviriye mbona yabibwiye we yaravyemeye mugabo agiye gusubira muri babahanuzi babi ya leta yiwe n'umugambwe bamubwira bati ibyo bintu turumviza bya Frodebu biratujuragiza ati ukabarekurira mu banyagihugu akaniyo myaka yose bari mu banyagihugu ntuzobagonda ati ubu ariko utungeje amatora ubunyene ugahera ku mukuru w'igihugu uzoca utogwa n'abashinga amateka bacu batogwa na mutandere bacu batogwa no ku mitwe bacu batogwa none ugomba kutuja kubera kuzumviza ibintu bya Frodebu ndusubire no kubarondera ico gihe rero ntiyasubire no kurondera Frodebu twagiye twumva yagiye Ngozi acavuga ati ubu rero turi mu rugamba rwo gushinga no gutsimbataza intwaro ya demokarasi mu Burundi bica mu matora ati amatora azoba kandi azoba muri uyu mwaka nyene wa 1993 mu kwezi kwa gatandatu ati kandi tuzohera ku mukuru w'igihugu urumva iyo ngingo yayifashe uko nyene gisirikare nyene tuzohera ku matora y'umukuru w'igihugu bya bindi nyene Ndadaye carakoranya na generalimo niho narindi carakoranya abarongoye umugabo sabanya Frodora babwira ati bo byose byananiranye dutegerezwa kuzoja mu matora kuko nta kuntu zokwitaba amatora tuzotsinda kandi ntibizogenda neza numvirije amakuru numva hirya no hino kuko amanama yazara batwara yumva ibyo abasirikare bavuga twarabyumva ibyo umugango yiprona bavuga twarabyumva ati abibaza ngo bazotwara ko inkoho yazibye byaravugwa byavugwa na Buyoya byavugwa cyane n'umugambwe wiwe nicyari mushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu yitwa Ngezi ati abo barihenda burya rero ndavuga ati uko bimeze kose tuzogendayo ibizoba tuzora bimwe tuvyifatamwo hanyuma mugaba bazosigara muzobandanye iyi nzira yo gushinga no gutsimbataza intwaro ya demokarasi mu gihugu cy'u Burundi kuko ni intwaro nziza kuko iha ububasha umunyagihugu bimwe navuga bwo guserura ijyagona bwo gutora musohoka na murongora mu mwidegembyo ati nukuvuga iha isubiza ububasha abanyagihugu bo bene igihugu bosoko ry'ubutegetsi bosoko giterambere uwo mugambi rero kuzobandanywa kugira ushike naho batatwishe tuzobandanya kandi tuzobandanya twese turi kumwe dufatanye mu nda urumva ngako twari guharira aciye tuvuga tuti reka tugende takundi ego hari n'abafrodo mbere bashaka tuja gutora kwira dutsinda kirikana cyo amatora bica bigenda uko nyene mugambwe sabanya Frodebu na n'umukandida w'umugambwe President Melchior Ndadaye aratsinda hamaze gutsinda rero byakurikiye mwarabyumvise mwarabibonye abo bari banse ko intwaro ya demokarasi yoza ishingiye ku munyagihugu kwijwe ry'umunyagihugu umunyagihugu ijwe burya bari babyanze ntibabivuze ko bari babyanze bemeye ibyo bavyemeye batavyemeye kubera amakungu yavuga ati Uburundi tuzo nabwo nyepzo kwinjira mu ntwaro ya demokarasi abandi bose barinjiye hari imigambwe ibiri nayo yakorera mu kinyegero Frodebu
na paripe hutu no bavuga ati dukene kwinjira mu ntwaro y'imigango myinshi natwe twinjiremo duhigano je rero byaratumye Buyoya avyemera mugabo atavyemeye yibaza ati tuzoraba ko tubigenza dutsinde hama ntibyakunda mwarabonye rero ko abo nyene baciye bagira kudeta Ndadaye nabo bari batanije kurongora igihugu baragandagurwa abanyagihugu benshi baragandaguwe ibintu birononekara abantu barasanzara barahunga barapfungwa biburudubi imbere ko dushika ngahonye tuje ku munsi ba programa amatora baravuze ati Ndadaye cyangwa umugambwe Fodebu nuwe utsindiye intebe y'umukuru w'igihugu mwe mwabyakiriye gute ico gihe twabyakiriye neza mugabo mbuze Fodebu abaporona bari ku butegetsi baciye bava hasi bati wera mbere kuri ku mukuru w'igihugu Petero Buyoya Petero Buyoya bavuze bati ntihatsinze demokrasi hatsinze ibarurwa ry'amoko yavuga ko hatsinze abahutu niko atari demokrasi itsinze hatsinze abahutu hanyuma muri Fodebu no bavuga bati abanyagihugu barihaye agateka barisubije ijambo barihaye ijambo bari baratswe na micombero muri 1956 kuko niho yafuta intwaro ya demokrasi n'imigambwe niho micombero yabifuta bati abanyagihugu barisubije ijambo barisubije iteka urumva kuri Fodebu yari insinzi ikomeye hanyuma hariho n'abandi ronka barugambara bavuga bati yego ni intambwe mugabo Fodebu itegezwe kwiga ingene yo byifatamwe kubera ibihe ntibimeze neza ibihe ntibimeze neza ikamenya iti nka hano bigenza uko hano bigenza uko hano bigenza hano bigenza baratanze impanuro zitaringe bati niho byogenda neza niyo demokrasi yokomera ati kandi Ndadaye arafise ivyo tumikomera wico gihe yabivuganye ni ati numuhutu kandi hano harabahutu benshi ati cya kabiri abantu bari banyotewe ihinduka ry'ubutegetsi bw'umugambwe umwe ubwo rero birumvikana yuko ari inzinzi mugabo yo kwitondera abo nibo twamenye babifata uko ariko burya n'abandi harabavuga bati baratwatsa ubutegetsi abandi nabo kavuga bati turashikira ubutegetsi birashoboka inyuma y'amatora atarashikirizwa ubutegetsi turafise amakuru yo kuraho nyiri yarashatse kugandagurwa ataraba president ndavuga Melchior Ndadaye byo byagenze gute nakubwiye yuko harabemeye umuzo wa demokrasi ushingiye ku migambo myinshi n'amatora batavyemeye bavyemejwe burya nibo bace bateguriye kudeta ko twaranabimenye ariko barayitegura burya twarabimenye nuko utamenya umunsi gusa twarabimenye turanabivugana nabo abatwara tuti ibyo ari byo byose hari ibintu bibiriko birategurwa batoya nta na kimwe tukabwira ministre wo kwivuna abansi tukabwira w'intwaro hagati mu gihugu hari ibintu bitameze neza biriko birategurwa ico gihe cyose Ndadaye ari kuti yari yamaswa president mvuga imbere yaho imbere ko arahira imbere yuko arahira burya byaravugwa ati naho bazotsinda sinakubwiye ko bavuga ati bazotwara ari uko uyu muwe impoho uziba wazivye burya amanama aho bayagirira twarahamenya burya Ndadaye rero amaze gutsinda ngira atari imisi ibiri irahera hari witwa Bizuru komanda Bizuru yagombye kugira kudeta mu mwanya muto iyindi kudeta irahako mu mwanya muto aho hari mu kwezi kwa gatandatu mu kwindwi mu ntango iyindi kudeta yeyo rero yarahatswe gose hari n'abafashwe bapfunzwe harimo n'umushefu do cabinet wa president Buyoya yitwa Sylvestre Ninga yaranapfunzwe hano yitwa babusokoza hari abapfunzwe batari bake hanyuma rero Ndadaye ararahira kwigerekezo rya 10 z'ukwezi kw'indwi nyene aramukuru w'igihugu ico gihe yarahiriye hehe mu Kigobe ngoro y'amakoraniro mu Kigobe niho yarahiriye kweri kandi yashikirije ijambo rikomeye ku buryo hari abataryakiriye neza
kuko urumva yategetswe gushikiriza imigambi yatsinze kwizoja mu ngiro niyo yashikije ati iyi migambi mu gisata cy'amahoro n'umutekano izoja mu ngiro uku mu gati y'akazi na muntu mu byo butungane uku mu byo ubumwe bw'abarundi uku mu byiterambere uku izogenda uko nyene yose arayivuga uko ko ni imigambi yari yarakoresheje mu kwiyamamaza urumva agiye kurahira niyagarukako ngiyoza n'indi mishasha kandi abanyagihugu bamutoreye iyo nyene Anti uracha yavuga ati bo murumva rero ko ndadaye agiye gukubura bataramenya n'ingana azoshinga leta hanyuma arashinga leta aratangaza abantu ashinze leta bya bindi bamye bahanura babane nakubwira bavuga ati nahatsinda ndabanda dai batsinze batamenye ingene babyifatamwo birashobora kubikuzana ingorane ndadaye rero mu gushinga leta byaragoranye ntugira ngo byararoco no muri Frodebu kuko Frodebu bavuga ati twarakumiye kuva kera ubu natwe twashikiriye niko biyumviye aho hari umugambi Frodebu nabo bavuga ati kana kwetu araturashikiriye ko tujye oya pana kujya ubutegetsi turashiki ndadaye witondera mu gushinga leta harimwe nabashaka ko ashinga leta ya Frodebu jana kuyicana ndadaye aragenda aricara ararondera abahanuzi ndazi nk'abantu batanu yari yatekanije bo guhanuza harimo nk'uwo umwisi Ntajyamira Cypriano umwisi Ciza umwisi Ngendakumana Jacques bashaka nka batanu yari yatoye bajoje banyangoma bose bamufasha guha ingene y'ibyo bikorwa yo byifatamwe ingene turayita leta yiwe ingene yo yirwoye ndadaye rero kugira bumvishe ko tuzosangira ubutegetsi n'abaporona byaragoranye yatangwa aravuga ati ubu rero tugiye gushinga leta iyo leta rero tugiye gushinga umushikiranganje wa mbere ndituzoba dusangiye ubwoko abatutsi bo muri Frodebu bacavuga ati urumva rero turaronse natwebwe abatutsi b'aba Frodebu bibagiye ko bavuga ngo ndazasangiye ubwoko hatsinze Frodebu baje ati none hari undi muntu yoza gushira mu ngiro imigambi atatsindiye kibaza ko ari bo ndadaye araraba yarazi ubwenge cyane bugenda ndadaye umuntu azi ubwenge cyane yabona kure araba ati aba bantu rero ntaciye nsigura neza ibyari byo birashobora kuntera ingorane ndabirekeze ukaguma umwotsi ufumbeta ufumbeta kitamwe n'uwo ati uyo muntu ntituzoba dusangiye igitsina n'umugambwe ntituzoba dusangiye igitsina n'umugambwe acarumba rero ati ndadaye yagiye ahandi sibyo aragerageza kubigwanya ariko ndadaye yari umuntu vraiment muhinga mu gusigura mu byiyumviro muki arasigura turabyumva yaje dukoranije muri source diniri hajya aradusigurira ingene bizogera byaca dusigurira yuko no mu nama nshinga amateka icegera cy'umukuru n'amashinga amateka n'umunyamabanga mukuru w'inama nshinga amateka tutazoba dusanga ubwoko n'umukuru w'igihugu arabyo byose arabisigura aca shinga mbere na leta agiye gushinga leta umunsi yayisomye uwo munsi nyene arahira basanga iprona ifise umushikiranganje wa mbere n'ibice 40% ata muntu n'uwe yabimutegetse kubigira ari wavyikoreye ibi bitunanira gushira mu ngiro ubu yabyumvira icyo gihe ata nundi muntu abimusabye iwe nyene arabyumvira ati duza gusabika ko n'abarundi nkatwe iyo leta akishinga umushikiranganje wa mbere avuye muri iprona bo bavyakiriye gute haraporona babyakirenza muko batanezerezwe nuko ari Frodebu yatsinze hari nabandi baporona bavuga bati ndadaye ntagayana ngo asigaze ati twa turashobora gusekirwa n'umugore n'umukenyezi kuko mushikiranganje wa mbere ari umukenyezi abo bayivuga byo abayiprona n'abaporona cyane cyane jewe narabajije mu nyuma nti none byava kuki bati burya ibururi urabona baramaze imyaka 30 ku butegetsi bari bafise mu migenzo yabo nta by'abagore byaje imbere ibintu by'abakenyezi ntibyaje imbere kandi nkako mu Burundi henshi by'abakenyezi byaje imbere uyu ari umukenyezi wa mbere mu Burundi abaye mushikiranganje wa mbere yari we wa mbere ni nguko kuva Burundi bwa karimwe ni nguko umubara matari wa mbere yashinzwe icyo gihe nyene muri iryo shingwa z'iryo nzego wa mbere w'umukenyezi yabaye buramatari n'abamustanteri nico gihe nje kurinda dayi urumva yashinganye leta ubwenge bwinshi ujya amakuru
twaronse mugo atatworoye gutohoza nuko hariho abagombye guhindura ibivuye mu matora muri iprona bagombye bati ibyo byandadaye babihe buyoya byabo yabahe ndadaye byarahatswe ico gihe seni batubwiye rero yuko ararongoye seni ico gihe yavyanze yitwa senunguruza yarapfuye marerezo nta kumuri yo mubaza ariko byaraboneka ko yavyanze kuko mu nyuma ntiyafashwe neza yagiye gusubira kuronka gahengwe Frodi imaze gutsimbatara niyo yasubiye kuronka gahengwe ariko byarabonetse yuko bari bagombye no kuyiba nuko rero ashinze iyo leta ihumuriza bose irimwo bose mbere agaca muri programme yaraje mu migambi yaraje gushikiriza yaraje kuvuga ati tugiye no gushinga ishirahamwe ry'abatwa kugira nabo nyene bagaruke kuko n'abarundi mu bandi kuko ico gihe nta batwa baboneka bariho ati tugiye nabo kubakura muri rujya rufuri tubakure muri rya bintu byo kwirirwa bibaza ko ubuzima bwabo muri kubumba inkono tubazane babane natwe muri leta mu nzego za leta mu gihugu mu mashirahamwe no mu migambo urumva rero yashinze leta muri rusange ihumuriza bose mugabo narimvuze ndi nta mwanya ukwiye yaronse ngo ivyo vyiyumviro ngo abishire mu ngiro okay araje gushinga leta yiwe nyuma leta rero haciye haba ibindi bihuha byinshi byo guma gutembagaza ubutegetsi byanahavuye biba aragandagugu umege natsi ko amakuru mwarayumva mugabo mwayakira gute amakuru ya kudeta ntitwayakira kumwe muri Frodebu harimwo aba Frodebu bavuga bati nyabuna tugabe tubikurikiranire hafi harimwo n'abandi ba Frodebu duhereye kwa rarongoye iperereza yavuga ati ndatembagazwa ry'ubutegetsi kudeta rishoboka mu ntwaro ya demokrasi nibyo shoboka ibyo mukure ni mumbari ivyo rero ndabivuze kubera ko ico gihe amanama yazaraba harayo twumva akozwe n'abasoda hariya mu rukoko ugasanga nk'abasoda bakuru nka 30-40 bari kumwe n'abana gusa atawundi muntu arimo ukumva hariya muri za hariya hari ahantu hari ibintu by'ibitara by'ikawa hirya uriko aja mu kivoga tukumva ko baporona bagiye yo bagakorera inama ku nzu y'umuzungu yatwara ibizokawa tukaja tugenda tukabwira uwo mwipereza tuti je ndibuka ko najanye n'urongoye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu tukaja kuraba uyarongoye ipereza tuti nyabona ivyo bintu byari bibaye mu rukoko ivyo byari bibaye hariya muri yakawe muri ko murabikurikirana nta mpungenge bateye ati genda mubandanye bikorwa murimwo ivyo twe turabikurikirana nta kudeta ishoboka ndagangwa dushira gacha ati ibyari byo byose urumva yari umunyamurambya hari ngorane hagati y'abanyamurambya n'abanyaburi nyiramwarumbisiza ubwoko bwazo hamwe bari yirukanya abahandi urabyo ati babanyabururi basaze burya barashobora gukora ibara bakica ndadaye ati rero yahamagaye abantu bo muri Frode ati nari shara ari mwonyere yararongoye intuze iryo perereza ati rero bagenzi muragaba ati rero kugira dushobore kubigwanya natwe urabona twarakumiriwe mwemere dukorane turonke ibi nibi Richard urumva yari umwizigi wa cyane wa president barenze bagushinga iperereza buge uri umwizigi wa president Richard kubyumviriza capata bari bajanye nka batatu cyanye bane ati dutahe mwebwe namwe uri umusirikare muzokora ibyo mujejwe mwemeye ko muzogwanira igihugu n'umukuru w'igihugu nta bindi tunegose mwebwe mwace mugejwe amabanga yahe inyuma y'amatora jewe inyuma y'amatora nakubwiye ko nigisha ubwa mbere ho muri kaminuza nari nahejeje ibiringo bitekanye kugira umuntu aje hanze kubandanya kuko senari bwaronka urupapuro rw'umutsindo wemeza kwigisha muri kaminuza jewe umugambi nari mfise wari wo kuja kubandanya nari mfise ikibanza mu Birigi n'ikindi muri Canada hanyuma aho mu meeting ziriko ziraba mu byanyuma mu meeting ya nyuma hariho umushinga ntahe w'umufrodebu yagiye arigaretera ururimo rw'embora na kara karimo
ngo imigambi ntigira namba n'abanwanyi ifise namba ngo n'abafise nabo yatiye direct Musaga direct Musaga urumva rero hacaba ituru jese nani kuri lise yabyitoza sena no mu bitoza ngo babashinga amateka ba mu ntari wacu reka sena nitoje ndadaye n'abantu bantungana bantajyamira basharampamagara baturabona rero si benshi iyi programa yacu bayikurikiranye bizoba ngombwa yuko muri kampanye tutoza kuronka abantu bakurikiranye ibyumviro bya Frodebu yego ati ubu rero wewe twafashe ingingo yuko utegerezwa kuza tukagusubiza mu kibanza uwo muntu yarimo umushikiranganje ntoraga ati mu gihugu je twava hamwe twari twaranabanye yari nabanye n'abantu ajyamira n'abantu ntibantunganya n'abandi adaye nushaka turabimubwira arabyemera yuko bogira derogation nkajamwo njaja kuri list uko njandoguko nja mushinga amateka urumva je twakora iki nashimba mushinga amateka tuze kuri kudeta rero yagiye kuba yahavuye ahazamo urufu rwa nyakwigendera umuhisi Perezida Mirikiro Ndadaye burakeye cyane uyu munsi byari imeze gute ndashaka mutugire idoni y'idongwe uyu munsi byagenze ukebwe gushika arindagandagugu amakuru magi muronka buke buke nakubwiye yuko twabona amanama kogwa twarumva ibivugwa twarabona ingendo zimwe z'abaporona mu gihugu bakora baragenda bakoranya mutuguye abaserukira umugambwe mu makuru twaronse ubwa nyuma je ndibuka yuko turi mu Kigobe haraje umuntu w'umusoda mutoya aravuga ati jewe ndiko ndarondera umukuru w'inamashinga amateka ati umubarira iki wewe bajya ba muri za protocole urabona sanga ari ibintu birebire ati wewe umubarira iki ntabyo mubarira birondera umuhanuzi cyangwa umubarira ati nta wundi ndabibwire ibyo nashaka kumubwira niwe nagomba kubibarira ati kandi nta misi birisiga yatagise ingorane babigiye kubibwira umukuru w'inamashinga amateka avuga ati uyo n'umuntu aje gutera akajagari ngaha mufate kumusaga niyo yaruhukiye iyo umuntu ari umusirikare yari umusirikare mugo mutoyi murasigira bato bato ariko yari yabyumvise ko yari mu ikambi yabyumvise ku mugoroba aho itariki zingahe ico gihe aho hari itariki 20 ku mugoroba uwo munsi nyene umuntu turi mu kanama turi ahantu turiko twari kwa ntajyamira mbere ku munsi ntajyamira tiko turaganira barakunda guhurira ngo kubashikira abashikiranganje barakunda kuza barahura kubashikiranganje bakaganira ati none ibi bintu tuzoza turabyifatamwe ngene bo ya migambi yoja mu ngiro barakunda guhura bakagabegana ngene ngo uzokora ibiki uzokora ibiki gutyo twari kwa ntajyamira rero yari umushikiranganje uburimye n'ubworozi umuntu aratelefona uwitwa Sendege ya Kristi aramutelefona ati byari byo byose uno munsi harashobora kuba ingorane ya telefone ntajyamira ya telefone Sendegeye twari kwa ntajyamira ari uyu mu telefone Sendegeye n'umuntu ya telefone Sendegeye yego ati uno munsi haraza kuba ingorane mwicare mubizi iba imburi ya kabiri Sendegeye rero arabitubwira ngo ntiyatubwiye wari icyo gihe yatwara pafu twabumva by'abatwara pafu nabo nyine ibyo by'amapereza barabigira yego bafise abantu b'abapereza bari kubitera acaravuga ati rero ibi niko bigenze uko bagenze tubanze iyi nama ibi by'amanama cyangwa tubihagarike tugende tubikurikirane benshi bashavuga ngo oya ngo ibyo ntibishoboka burya rero mu ijoro niho haciye abakudeta bwakeye mu gitondo lo 21 twumva yuko iradi itavuga ibintu byose byahagaze amasasu yarayari menshi amabombe za blende yarayari byinshi mu gitondo tubaji bati nta n'ubuzi ubuzima bwa Ndadaye uko bwifashe nta n'umuntu Ndadaye cyo gihe bamukuye hehe yarari hehe yari aho yaba hajya inyuma gato yantuze hajya mbavu gato ya Sosedini hajya nyina hambwe kujya yaba hajya imbere yaho yari inzu y'umwami kera umwami yabamwo kera ngambutse yaba rero yaba muri iyo nzu nyene ntiyari bwaduge kubisikanya nabuyo yarakiri mu nzu
yitwa ko ari igenwa abakuru b'ibihugu umva ijya niyo ari pare presidentielle yiwe yabamwe hajya nyene niho yaba mu kurindira mugabo ko bazogenda azokwimukira hariya buyoye aho buyoye yaba ahavuye kuko ibyatevye ko yimukirayo kandi yamaze amezi 3 yose ariko ubutegetsi byose nta nuwamenye ibyo byose urumva barakwega amaguru ngo bariko barahakora bariko bagira gute ibyo bahindura ndade nawe ntiyagorana kuri mwe n'ibyo bintu by'ibintu yagorana mu bya politike ibyo bintu ntiyagorana navuga ati bareke bitonde babikore nawe nyene agende yumva ko atekanye kibe nzura ndabaha nta kibazo naho rero bamukuye mutubwira historique gato ingene bamutoye yatowe nabande bamutwara cyo mutwara kumugandagurira hehe ndazi ko tariho ngari muri mugabo makuru mwarayumvise nyine byo byaragenze urumva ku mugoroba kuri uwo mugoroba nyene aho baza muri iyo nama bari bavuye mu yindi nama nshikiranganje kimwe bita conseil des ministres muri iyo nama rero abatari bake bari baje gushikiriza umukuru w'igihugu yuko mwijoro hashobora kuba ingorane muri iyo nama hari nk'umushikiranganje yitwa Jamari NDENDAKUMANA yatwara ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru communication yaraje aramubwira ati nyakuba mukuru w'igihugu biraza kugorana mwijoro umushikiranganje wo kuvuna abansi niho yarari yitwa Ntakije ndetse acabwira Ntakije ati iyi nkuru wayumvise Ntakije ati twabyumvise mugabo la situation est maîtrise ati mu cyanga cyo kwivuna abansi yava muri project yava muri Frodebo icyo gihe abasirikare yari abasirikare nta migambwe yitwa ko bajamo ni bitwa ko bari mu migambwe mugabo urumva ko none ko atawundi mugambwe wari imbere ya Frodebo neza ko yari muri pro erega basura benshi bari baporo birashoboka mugabo bari muri baporo ngira ngo bitonde abaporo usanga bakaze n'abitonde baragenda arabwira na chef de cabinet wa president nabandi bantu yitwa Ndayegamiye Frederic ati ubutse kubwira umukuru w'igihugu yuko hari abantu bamaze kuza kugumura abasirikare mu ijoro haraza kuba ingorane ndadaye cyo yihutiye kubaza avuze ati mbe bamwe bagomba kugira kuntembagaza mu kwindwi babusokoza nabandi barihe mwabacunze ko yibaje ngo nibo bagarutse ngaburumba naho bari bapfunzwe bari bafise abandi bantu bakorana yego ko ni bari bafashwe bose ati barihe baracunze babajije abantu bacunze amapiro bavuga ati ni okay baracunzwe kubera bose rero bari muri yo ko twe tutabizi baracunzwe ndadaye kandi baranamubwiye ntaze kujyama ku kirimba aho yarara mugabo ahita musha kurarayo yaravyanse kuko urumva wo mipereza yavuga uko ndadaye nawe arabajije abajejwe umutekano bakamubwira bati nta kibazo kishagira ati byabyo nibishika ko bavuga ko bametirije bari bambwiye ingene bafashe ingingo zo kukinga acagenda kuri pale ashyize kuri pale nko mu masaha indwi z'ijoro yumva amasasi uko rero umutambukanyi we yatubwiye ndende yavuze ati amasasu bari kubatera ku ntuzeye urumva batera amasasu bari inyuma y'ijya pari nyine kuko harimo abandi basoda indani basa nabanga ko binjira mugo bari bake bagacatera amabombe rero bari hajya inyuma ndende yavuga ati niturindira ko agumatera bashobora gusiturinzi ikatugwa ko twese ati ndazi ko ari je barondera mwebwe rero umutekano jewe ndagiye tuvugane nabo aramanuka ageze hasi urumva garde ntari kwemera ko aza kuvugana nabo yego rero umusoda yatwariye garde yitwa Mushwabure avuga ati ntibishoboka yuko twe kureka guje kuvugana na bariya bikunda bacamushira muri blende bacamwambekane ngo tuzagisirikare kugira kumbara abantu bamwihendeko ndadaye nyine kugira bamwihendeko abo bapuciste yitwe nk'umusirikare bo bibaza mu bya security hanyuma baratinda baragwira barinjira
hama rero umfasoni wiwe yaratelefone abantu bamwe muri abashikiranganje nk'abantu badunganya abanyangoma bamwe barashobora guhunga abandi ntibyashoboka kuko bari bamaze kuja kubatangira mu gitondo abasirikare rero baca bavuga bati rero tukamurekeza ngaho indani ko tubona basaze baje bari hanze barashobora kuza bakamudutwara sindamenya rero iyo bamucije se kise passe ko hariho irembo ricariya muri hari irembo rica hari inyuma ngane bamucishije roka golf ugenda muri Sucedi ni ku mafarasi cyangwa hari amafarasi ngane bamucishije baramusohora muri yo blende ariko abantu baguma abararasa bo bamabibaza ko akiri indani ntibayikurikiye biraje ko abasoda ariko agira manevre cyangwa aho basoda bariko bararasa indani yego hanyuma bo bagumako mugo bacara mujana bamwe musohokanye ya garde yiwe no muri Kamuha baratubwiye abayo baciye kure ariko ramujana no muri Kamuha kuko yari yo kambi yitwa kicungereye umutekano wiwe umukuru w'igihugu yego bamushikanyeyo uko twagiye tuvyumva kandi nivyo kuko nabavugwa ntibabihakana uko twagiye tuvyumva aca sangayo le chef d'état major ikomago Yohani n'abandi rero basirikare bakuru bo hejuru ariyo bari abantu bagaca bibaza ati ni kuki abantu bamuhungishije bakamujana mu bariko barategura kudeta byagenze gute ntiyapfa mujana ahandi hantu bapfuma muri korera handi ati iruka urabi umuhano nyegeramwo atamuntu amenya aho uri bamushikanyeyo rero mwijoro uwo bikomagu araza afata uwo muryango wiwe arabukura muri blende bose urumva bari babashizemo barabanza barashaka nawe nyene bari babajanye bose mutambukanye wiwe bose bari kumwe yego acara bakuramwo arekezaho ndadaye acara bajana baca batwara muri ati mugomba tubatware muri ambassade ya France none ico gihe bari bazi ko bikomegwa ari muri abo nyine bateguye ivyo bicanke mwamenye mu nyuma ko yari mu bateguye iyo kudeta bakiri muri iyo kami bari bazi ko bamenye neza erega abayiteguye mugabo urumva bamusanze cyo twagiye turabibwirwa mu nyuma n'abagize ama enquête n'abari abasirikare barimwo nibagiye barabitubwira mu nyuma abayiteguye abari burya rero urumva abatwaye mu nyuma aragaruka avuga ngo abasirikare baragize intuzo ngo barasaze ninde uyari bikomagwa yabivuga tibarasaze ati ndade ati reka jewe ndababwira ijambo aragura kababwira ijambo arababwira ati byari byo byose ndabona ko ibintu bitoroshe ariko ntimusese amaraso mwebwe ko mufise igihugu mufise imiryango mwarabonye kampanye ko yari imeze abantu ngene bari bashushe amajambo yavuzwe mwarayumvise harashobora kuba ingorane reka tuganire mu bwire byo mwifuza byose tubibaye n'ubundi twarifuje yuko hobanza kabindi ko arafata kibanza nuko bitemewe gusa tuganire mvuge byo mwifuza ndabitange ariko nimusese amaraso numva ngo baranse baca mukura muri Kamuha baca mujana muri Kampala ni hafi yaho cisanga rero babandi bose niyo bari bateguye ibyo byose n'abasoda bitwa ko bagararije ubutegetsi niyo bari bamufungira ahantu bacagenda kuzana umuntu ngo yitwa ko ari we yoba president yabiteguye uno yarinde yahora ari umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu yitwa Ngeze France ku ntwaro nyine ya ndadaye oya ku ntwaro ya Buyoya ku ntwaro ya ndadaye yari undi mushikiranganje yitwa Ndayikeza Juvenal baca bazanuyo ngomba pucisa bari kuzana umufrode bunye baca bazanuyo ngo niwe azoba president
nawe rero uko twavyumvise mugabo warabirahira arabihakana yababwiye abo bantuza ati naho mwaganiriye bya mwaganiriye je sinshobora gutwarira nta mugabo atwarira ku wundi urumva bimwe yari yababwiye hariya bamuduganya hariya batamubwiye icyo wagiye kumukoza kumbe rero babakasirikare bakuru bariyo na numwe zo mukuru w'igihugu bari ngaho nyene ngo yababwiye yuko ata muntu atwarira ku wundi acadista kumwica rero acadista kumwica barapfuye aho se harakira iryo coro gusa ibyo byose byakozwe iryo coro rimwe nyene aho habwo bwari bumaze guca aho haramaze kuba nka saa yine urumva byatanguye mbere mu maminwi aho yari maze kuba saa yine mu gitondo urumva yarabuze abantu hamugwanira ndade yabuze abantu mugwanira iyo haza kuba bamugwanira ntiyari gupfa abasoda bose n'abajandarume nta numwe yigeze akoma babana nabo ba garde imwegereye bari bake cyane kandi bato babakomanda batwara amakambi abaki barabandi basoda bari muri abo bagumuzi ndawamugwaniye rero kuko ndibuka Nyerere azino akadukoranya harimwo Bikomagu n'uwitwa Simba Nduku yatwara kijandarume Nyerere yabajije ikibazo ati ubu rero ngo mamumbarire mwebwe babiri igihe ndadaya mwariye ariko ntibishobora kumvikana yuko umukuru w'igihugu amemeta commandant supreme de l'armée des forces armées apfa mwebwe mukiriho mwariye urumve nyishu byasohotse neza acaza yungikanye ikindi kibazo ati none hapfuye abasoda bangana iki bariko baramugwanira nko mukuru w'igihugu kandi akaba umukuru w'ingabo kandi yatowe n'abanyagihugu inyishu ntiyaje nkuko yayifuza ati none basi hakomeretse banga bariko baramugwanira abo bose nta numwe yapfuye nta numwe yakomeretse Nyerere aca bahasa caragenda ati ndumvise ingene byagenze n'ababiteguye n'ababikoze acaragenda agenda avuze ijambo ati iki gihugu ndakizi narakoranye na Rwagasore mu kwikuki ati ndakizi ati nimba umugambwe Rwagasore yashinze usigaye umeze uko utwaguko ugakora ibintu nk'ibi ati burya abahutu n'abazofata ibigwanisho kandi bazoshigikira ariko nivyo kumvikana yuko umugambwe yiprona wizizira igisirikare witirira abatutsi burya abahutu bazogira igisirikare kandi bazoshigikira nibyo nibikagiye yavuze mu nyuma ca basibira carigiye acagenda muri Afrika y'Epfo hatwagwa na Mandela niwe yaha raporo abagiye guha raporo Mandela nuko rero urumva byagiye biza birakurikirana bigenda iyo sayini aragandaguwe uyo yari ministre wa l'Intérieur byo cegenda gute yacaja kurera nawe ni cyanye uwo ntuzo binisa done wongeze uwo ribazanye wongeze urumva yaragiye arasoma icyo bateguye byose nibaza ko yabiteguye yagiye arasoma ariko nta gihe kinini byamaze nako inkuru y'umwana isubira inyuma mu makuru twaronse burya mu gitondo ca kare abategetsi bakuru bo mu mugambwe iprona harimwe bitwa bakadege bamanwangari barukingama na bakadege bazindukiye muri eta major ico gero ndadende yari bwawe mu gitondo ca kare ivyo rero twarabimenye kuko n'ubu rugamba rarabivuga kuko nawe yaragiye mu bagiyeyo na Bududire yabitubwiye ko bari bagiyeyo tubabajije tuti none mwebwe umukuru w'igihugu arafashwe ajanywe mu gisirikare mwebwe muzinduke muri eta major mwari gukora yiki byagenze gute ni muri bo mwateguye kudeta batubwiye bati oya twebwe twari tugiye guhanura kugira ngo ivyo bintu babireke kandi twongere dufashe gutegura amakomunike amatangazo ahumuriza
turiko kuki mwagiye mwenyene ntutware n'umuntu n'umwe wa fraude ati byo twarafashwe bo niko babivuga twagiye dufashwe bafashe abaporona gusa ntibapata nta mu fraude n'umwe yemeye ko yogendayo kandi twari ku butegetsi urumva rero ni ukuvuga ntihana kubwira nti mu babiteguye abaporona ntibari kure kaje twama twabipfuye n'abaporona none ko kinamwe mu gatondo mutazindutse muja kubaza aho president wanyu bari president w'igihugu harabaye imyiyerekano numva ko amasasu yari menshi haraba imyiyerekano kuva za Kamenge za Mutakura za hariya muri side za Kanyosha hariya hari imyiyerekano menshi basaba ati turakeneye kumenya aho mukuru w'igihugu ari hanyuma amaze kugandagurwa mu masaha 4 saa 6 saa 7 byari maze kumenyekana umushikiranganje w'amagara y'abantu yari hanze yari mu Rwanda yari yamaze kubitangaza Dr Jean Minani yamaze gutangaza ko bamugandaguye abantu rero ico gihe baciye baguma bakurikirana bati basi mbaduha ikiziga burya rero ndade yaragize ingorane mu kuyangwa giye bamuhambuye nka gatatu bamukura bamujana handi ko hari n'amaligi yaguma ati arihe turabe ingene ameze yahambuwe nka gatatu bamukura bamuhamba handi mukura muhamba bamaze kumwica iyo nyene yari mwikamira cyo bamuhamba iyo nyene cyane aho nyene ho babanje kumuhamba ariko mwe baramukuraho siza handi bamushize ari mu nyuma baratinda mujana hari mu Kanyosha bahamba abantu barabandanya kwigaragambya rero ibi niko ndabikubwira wabaza ngo hari mu bihe bisanzwe cyari bihe bikomeye cyane kuko urumva abanyagihugu bari bagumutse bavuze bati none kuvaho twiciye ubu twitorera n'umukuru w'igihugu baramwishe hari migumuko mu gihugu cyose abantu basubiranamwo abahuta abatutsi abafrondero abaporona cyo gihe nta n'imigambo myinshi izwi yari ihari bariko basubiranamwo byari bigoye nabo bari bagize kudeta birabagora ingene babyifatamwo yego birabagora bati ibintu bihagarara gute naho rero baca bavuga ati inzira yonyene yoroshe tubahende ko dusubije ko ivyo bintu bihagarare hanyuma dusubije ubutegetsi fraude ariko tubandanye ukundi baca rero urumva bari bamaze kugira itangazo rya mbere bavuga bati abasirikare bose n'abajanda mu Burundi bavuye hasi banse ivyo bintu bya demokrasi by'intwango za demokrasi burya ndadaye mu gitondo n'icyo cyasohotse yego ariko mu nyuma haze nk'imisi 2 cyangwa 3 niho bavuga yuko basubije ubutegetsi fraude nta mu fraude yarakihari bari baheze tukiraho nyene tubona hajyana wahambwe hariho imva nyinshi zijya mba zirajya nyinshi ni zabandi nabandi hajya imva ya mbere hirya gato yandadaye ni wararonge n'amashinga bateka kari bwami ponsi hari yindi mva burya ihari yari icegera c'umukuru w'inamashinga amateka yitwa Jire Bimazubute ariko burya nta wurimwo twaramubuze ne ijya ni symbole nta wurimwo yarabuzwe hajya hariho rero nakubwiye yuko nari share ndi ku mwami yishwe uwo mwanya nyene hari nundi mudamu abadamu babiri ko ntibantunganya bamutelefone uwo mwanya nyene president bantunganya bamutelefone bakamubwira ko kudeti banda yafashwe we yaciye hunga yaciye agenda mugabo bari bamukeneye cyane burya ntibantunganya buke baje kumuraba bakamubura mwijoro baramubura mu gitondo baragaruka bamubuze baca bica umugore we n'undi muntu bari kumwe n'undi mudamu burya nabo nyene bahambwe hajya nyene kuko bapfuye uwo munsi nyene hariho rero nabandi bapfuye mu nyuma bahazanye nico gituma babona ari benshi hariho nka Ndaryamira ari hajya nabo bari kumwe babiri abashikiranganje hariho n'ababura amatari babiri bari hajya nico gituma babona ari benshi abo bose bishwe inyuma y'urufu rwa Ndadaye yego abo bandi mvuze bamwe ravuga ubwa mbere gusa ko ari abakenyezi babiri nibo bice na Ndadaye ariko bandi baje bicwa mu nyuma nk'abapfuye bari kumwe na Ndaryamira bishwe nka 3 mois après
umutambukanyi wiwe wa nyakwigendera Amerika NDADAYE nawe yari he ico gihe mu ambasade ya France n'abana oye yaracotse ko arokoka kandi n'ubu aracyariho no aracyari ngaha bishatse mu namurondera mukamubaza mbe niwe yoha byinshi ibiniko ndavuga mvuga nti baratubwiye yarabibonye kandi ari ngaha ahaje ni Bujumbura ari ngaha Bujumbura mumaze kumukuronka ico kiziga kumva ko mwagihambuye gatatu kose inyuma y'ivyo hacyakurikira ikirero inyuma yaho hategurwa ingena shingurwa nta kintu cyari gutegurwa hategurwa ingena shingurwa ariko harategurwa n'ingene ibintu byosubira mu buryo mu iryo tegura nyene ibintu byosubizwa mu buryo abacika cumu bo muri leta abari basigaye no muri amashinga amateka hari abari bahungiye rero muri nabo bahambije mu cafe president NDADAYE muri ambassade ya France y'abanyangoma bose bandi bantunganya bandaryamira bace bamuhambyayo abari basigaye bose bace bamuhambyayo bari muri leta bijya rero haci hafatwa ingingo yuko bavayo kuko ntibo bandanira kugira politike mwene iyo muri ambassade kirazira yego baca bavayo baca bagenda kuba hariya kuri Hotel Club Direct Tanganyika ko yari ya leta presque naho rero haci hategurwa ivyerekeye ingene abanyagihugu bohumurizwa pacification mu France byateguriwe aho nyene urumva rero byabaye ibikorwa bibiri cyambere gutegura gushingura NDADAYE kumushingura niteka icya kabiri ingene abanyagihugu bohumurizwa kuko bari basanzaye bagasubira mu ngo zabo hanyuma leta igashifata ibintu mu minwe igatangura rero kubagendera kugira irabe ingene ibintu byosubira mu buryo bukiruke umutekano ukagaruka abantu bagasubira mu ngo zabo kumbura abahunze bakazohunguka gutyo nibyo yaje bikurikira ico gihe muje iyo nama yije kuba byo bigenda gute iyo nama rega ntiyabaye umunsi umwe hace habe byo kubanza kugira ntuze kuza guhumuriza abanyagihugu ko nibyari byose byakugwa nabandi ivyo bintu rero hejuru hari president bantunganye ico gihe ntari bwa president ntari bwa president yarakiri mushikiranganje yitwa ko yari umushikiranganje imigenderanire hagati y'Uburundi n'ibindi bihugu ko yari ministre des relations extérieures des affaires étrangères mugace girumva byose byari byavuye ntibyari bikiriho mugabo niko yitwa rero yari yemewe cyane mu muganga wa Nyafrode hari n'abanyangoma hari n'abantajyamira bace bafata ibintu mu minwe baratunganya ibyo byo kugendera abanyagihugu mbere baranategura ingene kurumva no mu mugambwe urumva igihugu carabuze abo bose ni namashinga amateka irabura ariko n'umugambwe wari wabuze umukuru w'igihugu n'umunyamabanga mukuru umugambwe n'abandi rero kuko Melchior Ndadaye yari umukuru w'umugambwe Karibwami yari umukuru w'amashinga amateka akaba n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe baciye baja muri ibyo rero bati none aba bantu bazosubirizwa gute nuko president bantunganya yaciye umukuru w'amashinga amateka ibwirizwa shingiro irenyagunyugwa Ndadaye asubirizwa ntajyamira no mwisi ntajyamira yatowe n'amashinga amateka yatowe n'amashinga amateka ntibyari gushoboka kuza kugira kampanye ntibyari gukura twarinze guhinyanyura ibwirizwa shingiro ingingo yari ico gihe yari ingingo ya 85 ingene umukuru w'igihugu ajaho mugihe byatwaye imisinga na gute kuko nako SP ntajyamira yagiyeho muri 1994 oya nta mwanya munini byafashe kurumva twavuye hariya twarabiteguye byari byarateguwe yaratowe yaragenywe n'urwego rukuru rw'umugambwe ko ariyo yo gusubirira Ndadaye hanyuma inama nshingamateka twagwa nti bantunganya bishishira mu ngiro mwene ivyo nta n'imisi bica bitatu bimara kuva kuri Ndadaye agandagwa gusha kuri SP ntajyamira hariko hatwarande wamushiranganje umwe mwavuga kuva urumva gandaguwe ibiganiro byose byahabaye bimwe bita kigobe kajaga ko byatanguriye hariya mu kajaga nyene aho nyene kuri urumva ibiganiro byatanguriye aho nyene kuri iyo club niyo byaza biratangurira biraza bica kuri Novotel biherera mu kigobe byari birongowe n'umushikiranganje wa mbere Sylvia Kinigi niko sentare yubarize bwizwa shingira yari yabitegetse
kuko niyivuga iti umukuru w'igihugu ntakihari ubu rero wo bazwa iby'igihugu n'uyu yaciye umushikiranganje wa mbere niwe yarasigaye niwe rero yararongoye ibyo byose kandi yabikoze neza we yararoheje ko byose mugira amakampanye mugena guhumuza abanyagihugu nta nzitizi zirimwe yari ihari oya nta nzitizi yigeze agira ariko mu gushira rero ubusubira ndadaye harabaye ingorane bashi narazikore kibuco gihe naza ndi umunyamabanga mukuru w'umugambwe Frode naza nabaye muri ivyo nyene bavuze bace kugira dusubirizeho kurumva inzego z'igihugu zisubirizwe n'iz'umugambwe ni bantu nkayace mukuru w'umugambwe asubira ndadaye none njamba umunyamabanga mukuru musubira karibwana urumva rero twari muri urumva rero ivyo twarabikurikirana twarabikurikirana kandi gose twanyuze twari imbere twarimwo nuko vuga rero byaragoranye kuko hariho abavuga bati Frode yakoziho nyabwoko kandi bapfa kubivuga bari batwatari ibyo bati Frode yakoziho nyabwoko ndivyoshoboka ko bagaruka ngo babandanye batwara igihugu c'abandanyeho nyabwoko ntibishoboka kubera ki bavuga ivyonyi ngara baporo nakubwira bamarire nyene gusereka urusigariye wewe ndivyo wumva badukuye no kubutegetsi byose kaba kabaye natwe turavuga tuti umukuru w'igihugu yatowe muri Frode nubapa muri Frode hama tugira imana rero uwo mushikiranganje wa mbere ivyo namaze kutubera mu Kigobe twari kutugira mu Kigobe yego muri ingora makoranye mu Kigobe arabaza ndibuka bashi yabajije abari imbere hariho umuntu yitwa Nzeyimana mwene wawe mu Nkutsi Nzeyimana Joseph yarababajije ati yitwa ngo ni imigambwe yari muri opposition bayita ngo imigambwe y'abatutsi yari imigambwe d'opposition tutsi niko bayita yari 6 canke ndi arabaza ati none mimi ko muvugira ngaha muri ko muvugira mu Kigobe kwera abasoda bari aho ku ruhande baducungereye ubu warika mu gihugu mwaza kubivuka nyene ko abanyagihugu banza kwazo ndate yari yego mwabuzo bisigura acavuga ati jewe nk'umushikiranganje wa mbere nashinzwe amabanga na sentare jeje kubarizwa bizwa shingiro mfashe ko azova muri Frode kuko nta binoza gusigura numwe ko byoshoboka aho rero yarafashije cyane urumva ko yafashije cyane bica bacamera nk'abacureha uko nyene rero niho rero twaca turondera uzosubira ndadaye tuzotura ryamiye yagiye huko reka tubashimire cyane kiganiro ciko kigenda neza kandi cyagenze neza ubu tuvugana ndadaye yitwa incungwa demokrasi nakaye kajambo uvuga kuri president ndadaye ni cyambo ubwira abarundi ko akora kuri televiziyo yacu ya Abuja News icambere no vuga nuko ndadaye yari umuntu yabona kure kuko ikibinyereka ningene yiyumvira ari impunzi akiyumvira ati kugira dushobore kubaka kijya gihugu nukwigende tuzotahuka tukavugana n'abajya bene wacu kuko ntitwahunze abatutsi twahunze intwaro mbi twahunze abatutsi twahunze intwaro mbi nayo yagizwe n'akagwi k'abantu bake b'abasivile n'abasoda abo rero ibyo akabibwira isinzi ry'impunzi harimo n'injabwenge nyinshi zatazivuyura yakwigibura abari baragiye kwigibura bose burya bace baje mu Rwanda benshi no muri Kongo rero akababwira ati ikibazo cy'abahutu n'abatutsi ndigeze yemera ko ikibazo kiri mu ntera cy'abahutu hagati y'abahutu n'abatutsi tuzogenda tuganire ingene kijya gihugu tuzocubakira hamwe tukagiteza imbere tukakibanamwe mu budasa bwacu urumva kwiyumvira ibyo muri mu myaka ya 70 na kangahe kwiyumvira uko kandi ari impunzi benshi bose abantu nka paripe gutu yavuga iti nta n'ikindi twahunze abatutsi niyo batumaze kandi inyishu n'umuheto n'umwambi Dede ati inyishu izo bya politike kubera nitwahunze abatutsi ibyo onye
ntabyo tuzojamwo uzofata n'ibigwanisho akagomba kuza kugwanya igihugu agira n'abanyagihugu tuzobanza tumwiyamiriza hama tumugwanye nyaje umuntu afata ibigwanisho ngo aje kubana bari abantu urumva deje ico gihe yavyumvira uko ari impunzi ari hanze icya kabiri ningene yiyumvira uburundi bwo twagwa yavuga ati iki gihugu kugira gitwagwe neza dutezo kubakira ku ntwari ya demokrasi ishingiye ku migangwe myinshi hakaba amatora abanyagihugu baritorera ivyo akavyiyumvira azi ko hari intwari ya gisirikare imaze imyaka hafi 30 ivyo bakiri hanze ati ubu rero tuzogenda twigisha abarundi tubaje kuvyumvikana nabyo ari ku butegetsi bajya bitwa batutsi abo basirikare n'umugambwe yiprona yuko twese turabarundi dutegerezwa kubana muri kijya gihugu kandi yarabikoze nakubwiye ko muri 1983 yaciye atahuka ati ngiye kwegeranya abarundi bose bari mu Burundi n'abari hanze kugira twumvikane ngene tuzokubaka kijya gihugu twese turi kumwe yaraje kandi yarabikoze icya gatatu yavuga ati ingene igihugu twogiteza imbere ni gufata aya mafaranga y'abanyagihugu ava mu makori n'amataxi akava mu cyo bita ikigega ca leta agashirwa mu bigega by'amakomine niho yoba yegerezwa abanyagihugu ati kuko muri leta dusanga uhereye ku mukuru w'igihugu abashikiranganje babura amatari abadiregiteri bakuru abayobozi bakuru ba mustanteri abashinga amateka ati batangura kwiha ugasanga umunyagihugu ntakimushikiriye kandi ariwe yarondeye yamahera ajya amakori yatanze kugira kubakwa amashuri kubakwa ibitaro hacibwa amabarabara kubakwe ibintu byiza bituma abaho neza ibintu biva hanze bize bimufashe bimworohereze kubaho neza ikindi jewe nabonye cyamuranze kandi gikomeye yavuga ati amashuri ibintu twagiye tuza turiga batwigisha gufata ku mutwe ugafata nk'ibintu 40-30 amakuru menshi agasanga mu ntaco bigufasha tuzobisubiramwo ku buryo umwana yiga yisunze ahabaye ibyabayemwo ahabayemwo ari likaba ishuri atari ishuri ryo kuza gufata ku mutwe bijya ababirigi badusigiye gusa akiga n'ivy'ubuzima akamenya ati aho mbaye hari ingoranizi nozitorera umuti uku ngene yo kwiga kwibeshaho no gutorera umuti ingorane abayemo ico cyumviro ni cyumviro ciza cyane icyumviro cyanyuma rero kandi benshi bamwibukira ko nuko yavuga ati tuzokora twimbure dusabikanye atamwana n'ikinono atanya gupfa atanya gukira sinkeneye kumva umuntu yasubiye gukumirwa kubera ubwoko bwiyiwe sinkeneye kumva umuntu yasubiye gukumirwa kubera igitsina ciwe sinkeneye kumva umuntu yasubiye gukumirwa kubera intara avukamwe sinkeneye ko umuntu yakumiriwe kubera ivyiyumviro vyiwe ivyo nibisanzwe nta muntu yozira ivyo nta bimwe si waba yaravyikizego uvuka bakubwira ngo umuhutu cyangwa umututsi none uvuka ubizi ko uzovuka uko bishoboka ati wo bizira gute uvuka uzobona wavutse uri umukobwa cyangwa uri umuhungu wo bizira gute ati umuhungu n'umukobwa bazongana no mu gutorana bazonganya ati ko bose n'abana kandi n'abarundi barakora abana n'ubu baracari imbari kuri ico kibazo ubu hari imbari kuri ico kibazo zingene abakenyezi botorana haracari imbari nyuma y'imyaka 40 rero urumva yuko yarafise kumuzirikanye ku mutima wiwe abanyagihugu n'ubuzima bwabo niwo wari umwitwarariko wiwe kandi yaravuga ati ubutungane uko bigenda kose budashoboye kwigenga ngo bugire kwigena na guto nta mahoro tuzogira muri iki gihugu mu gihe cyose abahutu abatutsi abatwa abaganwa
bababaye batagiye hamwe ngo bagwanire agateka kabo nta mahoro azoboneka mu Burundi nta terambere nta kubana neza bizoboneka mu Burundi. Reka tubashimire cyane mutama wacu twubaha LEONCE NDENDAKUMANA kuri umwanya mwaduhagira mudushikirize ubuzima byaranze ubutegetsi bwa nyakwigendera Melchior Ndadaye. Murakoze namwe kuba mwampaye akanya kugira ngo nshobore gushikiriza ibi byiyumviro. Byo ni ibyiyumviro jewe mvuga konzi hariho nabandi bazi nibindi. Twigeze kuvuga yuko umusigwa wiwe ari ngaha yego mukenyezi wawe murashobora kuzomubaza ntibantongane murashobora kuzomubaza mukabaza nabandi bari bahari ico gihe abanyangoma kuko hari ibyo babonye jewe ntabonye ntazi kugira mugira makuru akwiye simvuga kuri kiganiro no kubindi biganiro kugira muzogira makuru akwiye kuri Ndadaye. Yego turabashimiye cyane ndabashimiye maze ko rundi munsi tubakeneye muzo duhakano kanya kandi nubu nimwashaka mucitse muce mugaruka ndabakira.